komine Cankuzo intara ya Buhumuza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye yatanguje ku mugaragaro urumuri rw'amahoro ku ncuro yago ya 19 kuri uyu wa 29 Nyakanga 2025 ku civugo indongozi rumuri kwa bene gihugu mu nzira turoresha mu gihugu giteye imbere. Imbere yo gutanguza ibirori umukuru w'igihugu c'u Burundi yabanje gucacura igitambara hama yatsugora umuri rw'amahoro. Haciye hakurikira urugendo berekeza ku kibuga c'umupira w'amaguru Buhumuza aho abandanirije ibirori nyezina. Ivyo birori bikaba vyitabiriwe n'indongozi zitandukanye nk'icegera c'umukuru w'igihugu, umukuru w'inama nshingamateka, urongoye inama nkenguzamateka, umushikiranganje wa mbere, abihebeye Imana n'izindi ndongozi. Buramatari w'intara ya Buhumuza Denise Ndaruhekere mwijambo ryo kwakira abashitsi akaba yamenyesheje ko mu ntara bari ku kivi mu mice yose kugira baze bashire mu ngiro ihangiro y'imbona kazoza y'u Burundi buteye imbere. Epipode Baranyikwa umukuru w'ishiramwe ry'intwara rumuri amenyesha ko gushika uyu munsi intunganyo y'urumuri imeze neza kandi intwara rumuri ziteguye gukora neza. Gushika uyu munsi itunganya ry'urumuri rw'amahoro rigenda neza kubera ko abo mwaduhaye ngo badufashe mu kurutunganya babikorana ubwira n'ubukerebutsi. Turabibashimiye cyane. Ngizi rero za ntwara rumuri kandi aho ngeza kubona bose bariteguye gukora batiziganya kugira ngo uru rugendo ruzoryohe kandi rurangurwemwo ibikorwa by'iterambere byinshi, bubaha kandi bagamburuka cyane ijambo ryanyu nyanicubahiro muri ivyo bikorwa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi mu ijambo yashikirije akaba yamenyesheje ko urumuri rw'amahoro ruje gukabura amahoro mu mitima, mu ntara, mu makomine kugeza mu mitumba. Kuri uyu munsi mwiza dukoranijwe n'ijambo amahoro. Dukoranijwe n'ijambo amahoro kuko niyo twarose twarahabiye haheze imyaka n'imyaka abarundi umutima utari mu nda abarundi duturatura. Tuje rero gutanguza urumuri rw'amahoro ruzozunguruka igihugu cyose nkuko vyama bigenda uko mwaka utashe ubu akaba ari ku ncuro igira 19. Urumuri rw'amahoro ruje gukabura amahoro mu mitima yacu, ruje gukabura amahoro mu ntara zacu, mu makomine yacu, mu mitumba yacu. Urumuri rw'amahoro ruje kutwibutsa iyo tuva kugira ngo ntiruze rusubire kwanjanjwa. Abarundi ubu twaramaze gutorana amahoro. Erekana kare umuntu wese atorana ikimushika ku mutima. Aya mahoro twigina twayarose Uburundi bwarabuze, abarundi barabuze. Abarundi bari baratatanye batacitwa abarundi bitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa. Abarundi aho kwitwa abarundi twari dusigaye tumeze nk'uko ari igiseke kirimwe ibiharage n'ibigori n'uburo bivanze. Murumva yuko vyoroshe kubivangura kubera abahutu baje ukwabo, abatutsi ukwabo, abatwa ukwabo. Natwe niko twari tumeze. Turakengurukira Imana mushobora vyose kuko yarungitse mutima mweranda aravugira mu Barundi. Abarundi bari baracanyemwo
uburuhiro bararondera amahoro bayarondereye hamwe hanyuma barasubira barunga ubumwe kubw'ubushobozi bwa mutima mweranda naganda basabe dusubire gukomera amashi Imana twikengurukira cyane. Akaba kandi yamenyesheje ko mu gihe bariko baranezerererwa amahoro Uburundi bwarose batoririra imvune bagize mu kurondera ayo mahoro. Hari habo iyo turiko dushika mu iki gihe tunezerererwa amahoro twarose baca basubira kwibuka ivyo baciyemo bakabanza bakaraba amagorwa bagowe inguma bagwaye imvune bagize ariko tubimenye igihe cyose gifise umwanya wacu. Imana yarabonye abarundi bari mu marira bari mu kabonge irabona ko itegerezwa kubarokora. Erega nta kundi vyari kugenda kugira ngo abarundi basubize hamwe, nta kundi vyari kugenda kuko Imana yategerezwa gusubira ikadushira mu rusyo. Murazi yuko n'inzahabu kugira ibinzahabu ibanza guca mu umuriro mwinshi cyane igasha. None natwebwe abarundi niturire kuri izo mvune twagize kuko Imana ari kwirondera ingene twungira ubumwe. Nta kundi izo ntete z'ibigori, nta kundi izo ntete z'uburo, nta kundi izo ntete z'ingano vyari gukunda bikaja hamwe bikanywana bitabanje guca mu ngasiro. Abo bahutu n'abatutsi n'abatwa twese twarakize ingorane, nta muryango n'umwe muri iki gihugu cy'u Burundi utabuze. Imana rero mu kudukiza yaducishije twese mu rusyo dusohoka turifu. None ifu hari ugitandukanya iy'ibigori n'iy'uburo n'iy'ingano, hari uwoshaka kwitandukanya. None rero nimurabe twahasohotse twese twitwa abarundi turi umwe. Nimurabe ingene twicaye hamwe mu kanyamuneza twese atabura mu maso wundi. Ubu twese dufise imbono imwe, twese tubona kazoza kamwe. Nivyo twarahombeye turabura abarundi, turinjira mu bukene butakira uko bungana, ndetse n'ivyacu byose birahahonera. Arico gituma mubona Uburundi ari igihugu gikenye, ari igihugu kidateye imbere. Ariko rero twarose umutahe w'amahoro. Ko twarose umutahe w'amahoro vyose birashoboka. Ko twarose umutahe w'ubumwe vyose birashoboka. Ubu Burundi bukenye butari gukena kuko bufise vyose. Nico gituma rero turose amahoro, nta kindi twakoze atari kuyakamisha. Tuyakamisha turaba iyo tuja, turaba imbono kazoza igihugu cacu. Imbono kazoza tubona ko abana bacu bazokuriramwo badakuriye mu vyo twebwe twahitiyemwo. None rero iyo mbono kazoza niyo twese tugenda duhanze amaso. Duhanze amaso iyo mbono kazoza tugiwe imbere n'indongozi duheruka kwitorera. Nico gituma ururumuri rw'amahoro ruje ruzanye ijambo, ruje ruzanye ubutumwa. Indongozi rumuri rw'abene gihugu mu nzira turoresha mu gihugu giteye imbere. Indongozi rumuri rw'abene gihugu mu nzira turoresha mu gihugu giteye imbere. Muri ivyo birori hakaba harimo n'abaryoshya ibirori mu kuririmba no kugira utugenegene Avisho Love. DJ Fernando, Sylvestre Nyamate n'abandi. Ubwo rumuri rw'amahoro rero rugiye kuzunguruka Burundi bwose rukaba ruzosozegwa ku igenekerezo rya 2025 Gitugutu Ingozi mu ntara ya Butanyerera ku kibuga c'umupira w'amaguru Agasaka ka Runyonga.